musanzwe muzi yuko amahangre twahora turonka nta kuvuga ngo ndashira mu muceri mw'itomati ku biharage vyose wagura iyo engrais nyene muga twebwe uratubwira ico ugiye gutera tugasha tuguha engrais iri specifié kw'ico giterwa nyene ugiye gutera itomati ntitumuha intuze nyimwe n'ugiye gutera umuceri ko ntibikeneye ibiterwa byose ntibikeneye amahirima amwe hari igiterwa ugihaye azote nyinshi ucobona cahiye kandi bitwa ngo washizemo ifumbire muga kubera kutamenya dufise ukitwa ngo warabishizemo ifumbire kumbe wayihaye ico kidakeneye ufise isukari nyinshi mu mubiri ugiye kurya isukari umva uri kurya ingwara nico gituma rero turiko turabigenza gutyo hama uvuze tugiye kuyikoresha ubunyene n'uburyo bworoshe cyane bababwiye ko twinika imbuto umwanya mutoya ni minota 5 yonyene nibikorwa ushobora gukorera ku murima twaragerageje kuraba ingene tuvuga tuti tutanga karorero nk'umurimyi bavuga ati ngiye kurima ararima hangana gute aca akoresha ingana gute kugira ngo bikorohere nawe kuvuga uti ntoshobora gukoresha ingana gutyo abagerageje gushaka gukompara bakoresha amahangre chimique sinzi ayo babigura ati nkoresheje y'amahangre chimique nizi biofertilizer vyo ntwara uburyo bungana gute nkoreze ahantu hangana gute dusha tufatira kuri hegitari imwe ugomba utera ibigori bari byo tufatira kwa karorero iyi litiro imwe iragufasha kuko twavuze yuko twinika dukora solution iyi litiro mubona iba uyihuza n'amazi angana n'amaritiro 45 litiro imwe amaritiro 45 y'amazi aho ni mu gihe washatse kuyikoresha yose ariko ucuraba ibitego ugira utera uko bingana kuko si byose woca ukoresha iyo solution yose nibwo ugira utere nk'ibiro 5 canke 10 ucugabanya ugafata akarero uti ndafata ibase ishiremo amaritiro 15 yonyene ugacukura mililitiro 300 zonyene mu ifumbire akaba ari ukoresha winikamwo iyo mbuto iminota 5 gusa kubera ari ikozwe n'utunyabuzima tumwe twita macro umva hari tuboneka n'ututaboneka iyo duhuye n'amariyone solaire turapfa nico gituma bavuze yuko tubishira ahantu atamariyone solaire ahashika directement no kuvuga umaze gukuramwo mu minota 5 ushira ahantu karindira 10 minutes izo 10 minutes ziheze uba wemerewe gutangura gutera ariko si itegeko guca utangura ufise amasaha 12 yo gukora ico gikorwa no kuvuga isaho bikoreye ko ahura amasaha 12 ushatse uravyimukana ukabijana mu wundi murima ushatse uraje kuruhuka ushatse uragira ushaka mugabo ntibirenza amasaha 12 hama tukaba tuzi ko nk'ikibazo warubajije itandukaniro ry'uwo dusanzwe dufise tumenyereye ama engrais chimique les engrais chimiques nk'uko tubizi ayo mafumbire mvaruganda agaburira igiterwa directement muga ama biofertilizer yoyo agaburira isi iyo si nayo igaheze ikagaburira igiterwa ninaco twisunze kubera ko niyo habaye changement climatique hakagwa imvura nyinshi canke hakaka izuba ryinshi bakoresheje les engrais chimiques igiterwa ntikironka ikigifasha ko isi ntibiba biri kumwe rimwe na rimwe ndetse ama engrais chimiques anunuza utwisi yari ifise kugira ngo agaburire ca giterwa ama biofertilizer yoyo afasha isi ikitunganya ikekilibra y'amaside ariyo kuko ntikontera gusa ajya NPK nibaza yuko ikintu c'ubuhinga ca mbere kinga ni produit nibwo buhinga bwa mbere twazanye hama twari dukeneye mwebwe nk'abajournaliste kugira ngo mwamamaze iyo nkuru iyo service ko ihari umunyagihugu wese mubereye ijisho ashobore kuza guprofita aya ma service kuko si benshi babizi muri iki gihugu twashatse rero ntibaze barabwirwa n'abantu babonye ku murima ati bakoresheje iki kumbura yabwiwe na mwene wabo kumbura yabibonye kuri Facebook ko birakunda kuhaca cane ariko si bose bakoresha Facebook ni naco kituma twashatse yuko haba iki gikorwa hari abanyagihugu badakoresha WhatsApp hari n'abadakoresha Facebook umurimyi muto muga twifuza ko nawe ashobora kubaho nk'uriyo muntu akomeye nibwo buhinga rero twashatse ko namwe mudufasha mu byo mushoboye kuko imiti ikoranye ntidushoboye byose mediatisation ntitushobora guca twikorera nka societe cyo dukora turahingura ibi tukagira mu mashini n'izo service nta wundi buhinga twashatse kuvuga budasanzwe kuri ico naco uvuze c'utunyabuzima iyo tuvuze ubunyabuzima nico gituma twavuze ko ari bio composition y'ikintu kiri bio canke aha mwisi akarero twabwiye ko dufise decomposeur rapide mwese murabize tutabivuze no mu gifaransa ikintu kivundisha amase n'ibikogoshi n'amabacteria two natwo nyakubahwa utunyabuzima irya misibo
iyo tuvuze ko isi iri fertile c'est-à-dire yuko iri riche en ver de terre, niho isi tuvuga ngo iri fertile, iri riche en ver de terre. Niba kubita isi ukavanga ukagenda metero 10 utarabona umusi waca igikogoshi, iyo si yawe ucishira mu masi atimbuka. Utwo natwo n'utunyabuzima. Ni ukuvuga reko hagiye haraba collecte y'utwo tunyabuzima dushobora gutuma isi yacu iba fertile, twatundi nyine isi ikeneye, nitwo dukoze iyi fumbire turiko turakubwira. Iyo dufata amazi gusa ntitwari kuvuga yuko ari produit, ari biofertilisant. Nutwo tunyabuzima tuyigize iyo produit, ni naco gituma iri bio, co gituma iri naturel. Sinzi ko nshobora kukwishura neza murakoze. Yakibaje ngo iyo fumbire ije gusubirira ihari. Ije gusubirira ihari. Tubabwiye ifumbire dufise kuko twifuza ko umunyagihugu ahubwo ihari, hakaba n'iyindi zigira gatatu, hakaba n'undi muhinga yovuka muri mwebwe n'abakazana iyindi kugira ngo umunyagihugu yidaragure akoreshe ntabe monopole. Ntituje rero dusubirire isanzwe ihari, ntage n'usubira kugicisha mu kanwa. N'umunyagihugu murimyi azokwihitiramo ati iyi fumbire ndayikoresheje niyo imfasha kwimbura. Ntituje kuvuga ngo ifumbire dufise tubabwiye ngo nimuhagarike mwariko murakoresha muce mukoresha ibi. Tubabwiye ko iyo service tuyifise, nkuko nakubwira ati ndandaza amavuta yitwa gutya, ariko nazanye n'ayandi yitwa amavuta mugayo yagira umubiri wawe inzobe kandi washaka kwirabura, no kumwihitiramo. Rero usubira kuvuga yuko tuje gutanga ifumbire ngo musubirize ihari ihari, sico dushaka. Naho turiko tubabwira yuko dufise abo gusa twashoboye guhamagara, ariko dufise abantu benshi cyane. Kuva tugize iyo vulgarisation mu ntara zose z'igihugu, abanyagihugu bayiguze ni benshi. Gusa habaye ikibazo c'uko tutari bwashike ko turi mu ntango nk'uko babibabwiye. Icatumye rero duteba guhera muri ico gihe cose nivyo bariko barakora. Bariko baragerageza mu ntara zose kandi babihawe na leta, babihawe na izabu, bivanye n'igiterwa intara kiyimbukamwo, kuko ibiterwa intara zose ntizimbukamwo ibintu bimwe. Hari intara zivamwo ibi cane gusumba izindi, ariko intara yose canke umurima wose twifuza yuko haba fertilité y'iyo sol. Nimba yimbukamwo ibiraya, dushaka fertilité kuri iyo sol kugira ngo ishobore gutanga ibiraya vyinshi. Rero bagerageje mu ntara nyinshi zishoboka, Mwaro, Gitega, baragerageza mu makawa, baragerageza mu biraya, mu matomati, mu biharage, mu bigori, hafi ibiterwa byose bishoboka. Ibyo byose ntivyagirwa na societe gusa, bari kumwe n'ibigo bijejwe mu gihugu nka Izabo n'abandi, kugira ngo barabe ko vy'ukuri aya mabiofertiliza ashobora kuba ari applicable ku biterwa byose kandi mu ntara zose z'igihugu. Naco catumye kuva muri ico gihe mwumvise twatanguye kubaho, tukaba turiko tubahamagara mwebwe ngo mubivuge ubu. Hari impapuro nyinshi twategerezwa kuronka, kuko hari izuronka ari uko waronse rumwe rwo handi. Ni muri iki gihe twashoboye kuzironka zose, bumva turabaha vuba. Tutanguye cane muri uwo mwaka niho twatanguye kudandaza vyemewe, umunyagihugu dushobora kumuha facture ya OBR bizwe n'amategeko. Ni ukuvuga rero ko mu ntara zose ku biterwa ivyo arivyo vyose iyi produit iriko irakora, kandi iciza cavyo novuga nk'akabirya nyene nuko igiterwa cawe tuba dufise produit tuguha ijanye n'ico giterwa. Uwo muceri, uw'ibigori, uwo na biriya biratandukanye kuko ntibikeneye amayerema amwe. Hama ikindi niyi naho mutari mwakibajije, kuko turiko tuvuga ku ifumbire gusa ntitwavuze kuri rya décomposé ry'ivundisha amase. Ni ikintu gishobora gufasha abanyagihugu ko ivyo wegeranije vyose nk'ivyatsi, ikintu cose uzi ko kibora kiri décomposable, ukegeranya ibintu wese ushobora kubona ko bingana n'itoni, bishobora kuvundishwa n'ilitiro imwe gusa y'ibihumbi 200. Ukaba muzi ko ibeni y'amase amafaranga igurwa, nibaza ko abashobora kuba barima murayazi uko angana. Mugabo wironkeye itoni ku bihumbi 200, kandi ayo mase ari riche kuko arimwo vya bikogoshi na ya misiyo, donc bica vy'ibiritiplier. Hama bikarya ya myavu yawe, nimba ari ivyatsi, nimba ari ibishishwa wegeranije canke arya mase yawe wavumbuye mu kiganga. Bimaze kubirya nivyo bibifasha kuvunda, kubikatagura, bikaca biba n'ifunguro za bacterie, zigapfiramwo nazo ko zifise umwanya muto w'ubuzima. Zimaze gupfiramwo nizo zivunguka, zimaze kuvunguka urumva ko zabaye amase, kandi tuzi kw'isi tuyita kuri fertile mu gihe iri riche muri vya bikoko nyene bigiye muri yo. Hama
muri 45 jours amase yawe aba ari prêt yuko uyajana mu murima kuyo decomposer rapide. Urakoze. Urakoze cyane. Twebwe iyi produit yacu nkuko bababwiye yuko uzwi n'amategeko na cyane mu kigo ANACOP nk'amakoperative, kuko twaciye mu makoperative kubera abanyagihugu benshi niho bari, kuko ni naco igihugu niyo ntumbere igihugu gifise yuko abantu bibumbira hamwe kugira ngo bashobore gutora umuti w'ingorane bafise bakoranije guvuza nzo bafise bari hamwe. Twabonye amakoperative ariho hari abanyagihugu benshi, abariho ducisha ubwa mbere na mbere ayo makuru, ariko n'umunyagihugu atari muri koperative naho nawe abitumirirwa aremerewe kuza agatora iyo produit akazikoresha, kandi uje ukayitora twebwe ntatukubaza ngo ugiye kuyikoresha iki cyangwa ugiye, ico tukubaza n'igitego ugiye gutera, tukaguhura n'ico gitego ugiye gutera, ubika unywa ugira iki, ntitukubaza. No kuvuga ni biofertilizer wajute nimba harimo acide, twavuze ko ari kama afata ko arajya amase y'inka. Nimba inka itaye amase ukaba woyatora ukarya ntagire icuba uburi ifumbire. Nibi ntitukubwira ngo uyikingira urambaraga mu kuzikoresha, urabikora ko n'ubucafu nk'ibindi byose bisanzwe ku buryo utokoramo guca ushira mu kanwa, ariko niba washira mu kanwa uzobura ifumbire nk'izindi zose, ariko nta mutu kwisha uzoburimo. Aya ma produit izine yahingura iri mu Burundi, iri ngaha nyene. Nibidufasha cyane gose cyo no kwita matière première, tuzikura ngaha nyene kuko na ya mabactéries nkuko namye ndabivuga, ni composition ya sous-sol niyo bibaza ko niyo bakoresha. Matière première nyinshi tuzikura ngaha mu Burundi, kuko izine iri ngaha mu Burundi. Naco gituma navuze ma koperative kubera ko ubuzwi n'amategeko arashobora kuzavuga ati je nta mikoro mfise, ariko ndafise state ngenga, ndafise uruhusha muri ANACOP, tugakorana nabo ko n'abapartenaire. Uyu muntu nimba mu muzi yasavye ko twomuha ifumbire n'ibikoresho akazobiriha yimbuye, ivyo turabikora. Bisigura ngo yaba rero twabikura kure, vyo tugoye ingene twemerera umuntu ko tuzobimuha canke ko ashobora kubitora umwanya wari wose ashakiye, kuko tubikura hanze ari igihe twanabasaba ko muduha amahera ahubwo tukabanza kuja kubizana kugira ngo tubibahe. Niho biri. Ama machine twarayadisponibilije ariko ntakorerwa mu Burundi, ntakorerwa mu Burundi, ava hanze, ariko iyo sosiyete yaragejeje kuyadisponibiliza. Amamashini yose agricole ukeneye uraza ukayisaba bakayiguha, na cane ivyo coordinateur yababwiye mu kugira amayinite de transformation. Nimba warimye itomate ukavuga uti nshaka gukora jus naturel, ubu ukaba udafise ibintu, amamashini ushobora kuyikoresha. Kandi tuzi yuko udashobora gushora ikintu hanze y'igihugu udafise certification yemeza neza ko ivyo bintu twaye hanze ari bio, ari abikoze mu buryo buri chimique, bakubwira ko twaye ingwara, kugira ati fungurira hiyo nyene twe ntutuzanire tuzogurishwa n'ivyacu, ariko nibuzanye bio turavyakira. Naco gituma dukenya mu madovize. Mu gihe bakoresheje aya mafumbire bio, uba wemerewe ko uronka certification kwemera gushora ibiterwa vyawe, umwimbu wawe hanze y'igihugu. Nico kintu ca mbere numva dukwiye guprofita nayo mayinite de transformation. Nimba warimye ipiripiri tinashaka mumfashe mfise projet narimye ipiripiri canke tangawizi, nifuza amamashini kuyisya akayigira en poudre canke akayiha taille nshaka, hama na emballage nandike ko koperative y'izina ndimo canke izina ry'iwanje ry'umuryango, nshobore kubijana hanze canke mu alimentation ari ngaha mu Burundi. Niyo ntumbero n'ayo ma service turiko turabaha. Murakoze.